Hali ya huku mazingira kabisa iko mzuri, depuis usiku yote masasi na mabombe zililala zinapiga bwana, tunateseka sana. Bwana, leo usubuhi angalia gisi watu wote biko banakimbia, uone gisi tunateseka baba, watu biko banakimbia. Kwanza sie wengine tushakosa ka tutakimbilia bishu, tulianza kimbia depuis zamani. Abanyagihugu bo muri Kongo baratakambye ngo intambara ihagarare, ngo kuva mu gatondo si ubwa mbere cyangwa kabiri baguma biruka, bo muri Kongo gusa ahubwo no mu Rwanda. Abanyagihugu bavuga ati eske ni biki ibi bihugu bibiri ko biguma bipfa bishwana intambara ijoro n'umurango idahera. Aho rero nkuko muhejeje kubona mu mama avuze ati kuva mu gatondo no munsi nyene mukora kurikana ikiganiro bagumye biruka nibararuhuka, bamwe nibaranywa icyayi. Urumva kubera iki? Isako z'urusoro gusa. Rero tusabire igihugu cyo muri Kongo kuko hari intambara iteye ubwoba cyane, hamwe no mu Rwanda ku mupaka na amasasu gusa aguma avugiraho. Rero twamenyesha yuko gushika kuri aya masaha abantu bamaze gupfa si bake, mugabo gusa ntibaramenyekana igitigiri, bahagenda bahitwana n'amasasu atandukanye. Rero icyo twababwira yuko ni ibi bintu byatangiye kuva kera. Murazi ko habaye imishamirano kuva kera mu Rwanda no muri Kongo, habaye akantu ko kutumvikana, ariko rero bizokwama bizanira ingaruka mbi abanyagihugu baho. Rero twabonye amasanamu, hari amasanamu mubona ndibaza muko murayakurikirana, aho ni kuri frontiere, twavuga ko ku mupaka wo mu Rwanda hanimbibe no muri Kongo. Bakiriye abanyagihugu benshi, bamwe bavuga ati twebwe nitwaguma muri Kongo, reka twigire tuje mu Rwanda gatoya, tuzohava tugaruka biheze. Rero abantu bakurikirana Inyishu Media turabasavye tumwe dusengera abakongomani, dusengera abanyarwanda, kuko nukuri abanyagihugu baho barabuza amahoro, kubera abanyagihugu bo muri ibyo bihugu bibiri nukuri barabuza amahoro cyane. Rero nuko twabandanya tubasengera. Eka no mu Burundi twabakiriye abakongomani benshi bajya ku mupaka, benshi bariko barahunga bava muri icyo gihugu, vuga ati reka tubabise ibaiza gushwana tuwe tuzogira iki tuzongera. Ndibaza benshi abantu bakurikira politiki barazi neza ivyo abanyarwanda n'abakongomani bapfuye cyangwa ivyo bariko barapfa, ivyo birazwi. Nuko nyene rero nkuko twebwe twavuze ati kwama twerekana utuntu twose tumwe duca ku mashosho media, ndibaza muzogenda mudukura ngaha mugaca mugenda muce mugenda muturondera ahandi ahantu, mugabo inkuru neza na neza uzotanga kuzikurikiranira ngaha. Rero akandi kantu rero niko twamenyesha kandi ko no mu Rwanda tukavuga ko muri Kigali mu gisagara cyo mu Rwanda ntibirashikaraho neza, ariko nko ku mipaka nyene imipaka ihana imbibe no muri Kongo, abantu baho bamwe muri bo baguma begereye igisagara, bava muri iryo shamba begera mu gisagara kubera isaku z'urusoro. Bamwe baca batinya ati ari igihe babiduhitanga kandi tutabisemo uruhara. Nuko nyene twamenyesha yuko iyo ibihugu bibiri ko birashwana, sikuvuga ngo abanyagihugu bose baba bafisemo uruhara, oya. Rero hari abanyagihugu bavuga ati ivyo bintu ntavyo dushigikira, ntaho nyene bari ibihugu bibiri ko birashwana biterana bivuga ati twebwe ivyo bintu ntavyo turimo. Rero abantu bakurikiranye Inyishu Media tugerageze rero muzomwiga avuga ati ejo hari igihe urazi biriko biraba ku mubayi, hari igihe ejo birashobora gushikirana, ariko Imana bifashe bizabe bishika ino. Murabizi ni gusenga cyane, hama bishise naho umuntu acamenye ukuntu yitwararika. Amasengesho ni cyo kintu nyamukuru gifasha kabisa, murabizi. Rero turabakunda cyane. Rero reka ndaza kubarekana ayandi ma video afite isiguro byo muri Kongo, ariko abantu basenga ukunda bereka video yose y'intambara iko rabera muri Kongo. Abantu basenga rero muze mugerageza mugira iki
musenga mubasengera hari igimana izo bava ibishira ku kuboko bihere izo bari gusohe uba bibe nk'umugani ibyarigeze kuba urumva ibintu nk'ivyo. Rero turabakunda cyane, mubandanye mukurikirana Inyishu Media, mubandanye mukurikirana ibintu biriko biraba muri Afrika cyane cyane, eka turabakunda cyane, murakoze. Hali ya huku mazingira kabisa iko mzuri, depuis usiku yote masasi na mabombe zililala zinapiga bwana, tunateseka sana. Bwana, leo usubuhi angalia gisi watu wote biko banakimbia, uone gisi tunateseka baba, watu biko banakimbia. Kwanza sie wengine tushakosa ka tutakimbilia pishu, tulianza kimbia depuis zamani. Sie wengine tuko watu wa makiwanja, wa maruchuru, wa Kibumba, tulishaka kimbia. Kisha tena kwa leo tena na leo tena vita tena natukuta na huku tuko tuku majama. Sie sasa tunakosa kama tukimbilie